twavuye mu rugendo mu gihugu cy'Ubushinwa, twagendeye intara zo mu buseruko haja mu majyepfo y'Ubushinwa. Iyo rero ako karere n'akarere gatunze cyane, twari twatumwe ko uko byavugwa kumviriza twovuga ikoraniro rya gatatu ryari ryarabaye ry'umugambwe rya komite centrale, komite nkuru y'inama ya 200 y'umugambwe Parti communiste chinois. Sizi ko umuntu yakivuga umugambwe komunista w'abashinwa. Nukuvuga rero ko twagiye ngo baduhe batubwire iby'iyo nama, iby'iyo koraniro ryashoboye gushikako. Aho rero bavuga ko hafashwe ingingo, on pris une décision, hafashwe ingingo. Iyo ngingo rero niyo bari bahamagaye batumira ibihugu byo muri Afrika, ibihugu byo kuri continent africain, ku mugabane wa Afrika. Noneho hari yashoboye kwitaba ibihugu 94 byari byarungitse ababiserukira. Rero baratweretse izo ngingo zavuye muri iryo koraniro. Icyo rero badusaba twebwe, badusaba ko tubanza tukumva izo ngingo izari zinyene iteye, nukuvuga resultat ibyavuye muri iryo koraniro, kugira ngo noneho twebwe abanyafrika, si twebwe twenyene, hariho harabo bita ngo ibihugu byo muri sud global, nukuvuga bya bihugu ngo biri mu nzira y'amajyambere canke by'ibikene, ubarabyegeranije bavuga ngo biri muri sud global, ihuriro ry'abakene. Muri uva ko ari hatari abo rero, abo bakene urumva n'abashinwa barimwo, kuko twese uko tuvugwa ko tuba muri sud global, twese twabaye colonize, twese twara umukoloni yatumereye nabi, kandi n'abashinwa kwabaye uko baramereye nabi kabisa cyane mu bihe bitandukanye. Nayo tuza gusanga yuko dusangiye n'akababaro, kandi dusangiye n'ishaka yo kugira ngo tuve ibyo bibazo, kugira ngo tuve muri byo natwe dutera imbere. Ariko rero nubwo ndabivuze uko, ndabemereye ko kuko twabibonye Ubushinwa burateye imbere. Ndazi ko bariko baranyumviriza abashinwa bari hano cyangwa bari no mu bindi bihugu, nukuri barateye imbere. Mu Burundi bakunze kuvuga ati nubwo kwa nkuru kwavu, ariko ndushobora kwanka ko ruzi kwiruka. Rero barashobora kutubwira ibisata nyamukuru bashaka guhinyanyura, kugira ngo bashobore gutora inyishu ku bibazo by'isi. Nukuvuga hari ibibazo bikomeye cyane mu isi bifatiye kuri uko gufatwa nabi n'abanyaburaya cyo kimwe n'abanyamerika. Bakavuga bati rero harageze kuba ibintu tubivamwo, ntibabandanye batuvugiramwo, badutegeka ibyo dukora, ibyo twiyumvira, bashaka yuko dukora development ifatiye ku byabo, ibintu nka bene ibyo, ati n'ibintu bya demokrasi, ibintu bijanye n'amatora n'ibiki, bakavuga ati muteza kubikora tuko abanyaburaya tubishaka. Ibyo byose rero bavuze bati hageze reko tubivamo. Ikindi nacyo muhora mwumva yuko bavuga bati ni tukinjira mu bihe, tuve mu bihe by'agahotoro, mu bihe yuko badutegeka ibyo bashaka, twinjire mu bihe dukorane ariko twubahana, le respect mutuel. Hanyuma umumwe wese muri uko kubana, muri uko gukorana, umumwe wese aronke ibyo akwiriye, ganyaganya, giri inyungu uronka nawe inyungu aronka, ariko biciye mu bwumvikane, ata bintu byo kuza guhonyanga ubundi cyangwa umunigire mu menshi. Aha rero ibyo bigatuma rero habaho ibyo bize mu bisata by'ubuzima
bw'igihugu ibisata byose haba mu by'umutekano haba nabibabwiye mu bya politike haba ibyo bita bonne gouvernance noneho mu gisirikare bakaraba mu butunzi bw'igihugu bakaraba eka mu mibano bakaraba mu butungane n'ibindi bakaraba ibyo bintu ingene noneho bobiduza bakabikorera ko kugira ngo bashobore guhangana n'ibyo bibazo biva muri ibihugu bitwa ko byateye imbere za Buraya na za Amerika. Aha rero baciye bafata ingingo avuga bati ingingo nuko dutegerezwa kwinjira iyindi ntumbero bavuga bati no kwinjira mu isi nshasha kwinjira mu mategeko mashasha y'isi nshasha le nouvel ordre mondial no kuvuga ko ubu iyo nouvel ordre mondial ikaba ivuga cyane yuko hateza kuba ibihugu biri byishira hamwe kugira ngo bishobore kugwanira iryo hinyanyugwa y'ubutegetsi bw'isi harya bavuga bati ibintu byahora bivugwa n'umuntu umwe isi yose igakivuga ngo ndemeye canke ikabivuga ku nguvu baravuga bati apana ubu isi yose isi izobirimwo abantu babiri abo bashaka gutegeka isi bonyene hanyuma n'abandi bavuga bati twebwe tugiye kwishira hamwe kugira ngo ibyo bintu byo gutegekwa n'igitugu n'iki tuvyanke muri ico gihe kugira ngo noneho ibintu bihinduke bimwe nariko ndavuga byuko hanahana ibintu byo kubana mu guhanahana muri cooperation kubana kw'ibihugu guhanahana ubutunzi hagati y'ibihugu bibe biciye muri kimwe twari tuvuze cyukunguka ko wunguka nanje nkunguka ganya hanyuma cyuko tubana mu rupfasoni kubahana kw'ibihugu hanyuma abantu bose bakiyangira kugira ngo bagafata ingingo yo kugira ngo bishire hamwe. Aha rero mu byo twari twagiye kwari kugira ngo twumvikanishe dusiguranire igikenewe n'ikihe nimba twumvikanye ko ivyo bintu ari byo none igikenewe n'ikihe twohera kuki icambere na mbere nuko ari byo twari ko turakora kwari ico bita la conscientisation no kuvuga kuza gusiguranira kugira ngo twumve yuko koko twese dufise imizi ihagaze ku giti kimwe kubera ivyo rero ko nukuma kw'iyo mizi kuzoba kuri twese tuzoba dufatanije kandi birumvikana ibyo rero byose twaravyemeje turavuga tuti ubu rero dusiguranire ibirere nibyo twagiye gukora byabaye birebire abantu baravugana baraganira turaja muri byinshi kandi byumvikana ikindi novuga nuko ko muri uko gusiguranira baragiye baratwereka bimwe bamaze gukora kuko hari umuntu akubwira ati jewe narakoze ibi n'ibiki jewe nzokora ibi ndashoye gukora ibi mugabo ataho bigaragarira twebwe rero twaciye tubona numwe batujana kutwereka akarorero k'igihugu bashaka ko ico gihugu dushaka kugira ngo congere inguvu bahinyanyura amategeko bahinyanyure ingene ibintu biriko birakora kugira ngo bashobore guhangana n'ivyo bihe bigiye kuza vyuko isi koko iba naho ashize hamwe abantu bashobora gufata nabo ivyiyumviro bashobora gufata ingingo yingene bashaka yuko ibyo bihugu barimo bishobora gutera imbere niyo mpamvu muza mumva ngo za G7 mu mugungo w'ibihugu ngwindwi abandi ngo za Z20 ibintu byande nabonye ni muri iyo nzira ubu rero abo bavuga yuko umuntu umwe ari wateza gutegeka isi kuri uwo mugwi wari mu ntuze urahuriye mu gushya bavuze toya twebwe natwe tugiye kugira uwundi mugwi utegeza kuraba inzira yawo ingene woshobora gutera imbere no guhangana n'ibibazo by'isi ikindi naco nuko harimo ico ciyumviro gikomeye cyuko aba bantu bose baje hamwe noneho bagahana inguvu bagatizanya inguvu bakaja hamwe atabintu byo kugira ngo igihugu bagifate ku nguvu hamwe bavuga bati wewe ngwino nkabijya vy'iburaya oya umuntu igihugu gishobora kumva kiryohewe n'ivyo vyiyumvira
kizoza cegera abandi kibisabe cegera abandi ariko atamuntu ategetse yungo wewe nuze canke wewe ntuze oya ku buryo rero twumvise turamaze imiri twumva ko hari ibihugu byinshi bishaka kugira ngo bizosabe kwinjira mu rya mugwi wa BRICS urya mugwi muza mwumva urimo abashinwa abarusiya za Brazil za Afrika y'Epfo kugira ngo ishizemo harimo za Egypte za Ethiopia n'ibindi bamaze kwemera za Arabie Saoudite za Qatar ro kugira ngo bagire umugwi ukomeye ushobora guhindura amategeko twubaka guhindura amategeko y'isi na cyane ahagaze kuri uko gushaka igihugu kikabijamo gishatse kandi muri iyo nzira biri muri iyo nzira kugira ngo turonderere ineza abene gihugu bo kwisi duhereye ku bihugu byacu ibyo rero nivyo twari ko turiga kandi nukuri twarabonye ko ivyumviro ni vyiza ko muri iyo nama hari hajemwo na vice president w'igihugu cy'Ubushinwa rero muri makeyi nivyo twari twagiye gukora uko ibibazo byagiye vyigwa twararonse nk'u Burundi nukuri nje ubwo ndi hano nshimire igihugu cy'Ubushinwa cyane umugambo le parti communiste chinois baraduhaye agateka cyane kuko nkuko nabivuze twavuye hano tutazi neza ingene bizogenda ariko twarashitse hariya no kuri baraduha ijambo kandi igihe cyose jewe nari naserukiye Burundi nije navuga ubwa mbere kandi ahantu hose twashobora kuba hariho ihuriro nije nafata ijambo no mu manama yandi naho hose twagenda tuja kuraba ibyo bakoze batwereka yuko igihugu giteye imbere ibyo bakoze icyo gihe cyose narafata ijambo twarahuye n'abene gihugu benshi bo mu ntara nyinshi mu masosiyete amwe bari badusabye ko twoshobora kugira no gutemberera kugira ngo turabe ingene bakora ahandi mwebwe iyi poste muvuga izi zantuze za DHL mwebwe muraba DHL ukamengo kirateye imbere iyi DHL ntiba ahandi kuko ahandi bakoresha amarobo no kuvuga yuko umuntu ari hariya mu Bushinwa arashobora gutanga umuzigo ugakomanda umuzigo mu Faransa ugatanga umuzigo mu Faransa ugatanga umuzigo muri Etats-Unis waguriwe mu Bushinwa kuko ibyo bageze na marobo agenda akora ko kazi akagenda tembera mu mazu mu makarti amarobo agenda atanga ibintu agenda ibyo wakomanze wewe amarobo akaba yakuzanira iwawe kandi ku isaha nyene ku munota uko babipanze ari programme ukazibona robo irashitsi kadodora bagaca baguha akiguhereza umuzigo wawe hanyuma igaca yongera ikibandaniriza uno munsi naho bageze bariko rero bakora ku buryo no mu bihugu byinshi byo kwisi babahereza ubwo bumenyi babahereza ubwo bwenge nibwo n'ubwo buhinga kugira ngo ibintu bashobore kubikontorora neza kuko nayo bitwebwe tuvuga ngo genda wandike ngurabe ngo byo ugenda wandika n'ikaramu ivyo bariko barabidepasa kabisa baratwaragiye wose no kuramutsa tuza kurabaho ibintu bya bakora ibi twakoresha bya electricité nabone nibi bariko barabirengera ibyo makontero ya hano hariya bakoresha ubu bonyene aho twagiye nabikorera amakontero bonyene bakora amakontero ariko akoresha ubwenge artificiel burya ukoresha technique d'intelligence tubakora artificiel iyo rero ayo makontero ntibirirwa baza kugira ngo babohe iwawe n'ibiki oya bacabuya bagenda bafashanya bamwe batanga bagenda bagiye abandi bagenda bafunga ibintu nyene ubona ko birateye imbere natwe gwere niho dushaka natwe twoshika yego ntizoca ku munsi umwe ngo dushe tuzurwa ingobyi ariko tubona neza natwe iyo turiko turaja hanyuma tubona n'abashobora kubidufashamo n'abadushobora kuduterera ibyo tuzoba dukeneye mu buhinga aha rero hariho twaragiye no ku uryo muhora mwumva yitwa Alibaba twaragiyeyo
baratwerekana ibyo bakora by'ibitangaza. Twaragiye no kuza kuraba mu bijanye n'umugambwe, twaragiye kuraba Mao, aho Mao avuka, twarinjiye mu nzu yiwe ya Mao ku bavyeyi biwe, n'igitanda Mao Zedong yaryamako n'ubu kiracahari. Twagiye turakiraba, turatembera mu nzu nabo babana n'icyo hose turaraba, ibintu bihimbaye cyane. Muri makeyi rero nivyo twebwe ubu natwe ubu tuzobana twiyumvira nkuko nabivuze, twiyumvira ingene bya byiyumviro byapfundikiwe bapfunika muri koraniro rya 200 rya parti ya comité central inama nkuru y'umugambwe comité central, nubwo naho tuziyumvira natwe twayice twoterera, kuko ubu turabizi barabitubwiye, turabizi turabe toho twoterera iki kugira ngo ca cifuzo cyuko natwe twova imisi yose muri abantu bama batubwira ngo turabimye imfashanyo kuburengo niba mugiye guhura ibingo ni mugabo ngo faranga y'agaciro k'ifaranga gabanura n'ibindi baza batubwira ibyo turabena tingene tubivamwo, tuze noneho dufata ingingo ku butunzi bw'igihugu, ingingo twebwe nyine ziba zatuvuyemwo, ingingo tuba twiyumviriye neza, kandi ingingo n'abene gihugu nabo baba biyumvamo. Nibyo rero ubu tumaze gushika tuzaraba ingene natwe twongera tukiga tugasubiramwo ibyo twabonye, hanyuma kugira ngo tuzogire natwe cyo twoterera. Aribyo twamaze kuvuga, twamaze muri ayo manama atandukanye, ariko ubu tumaze gushika hano nibyo twavuze nabyo tuzoraba nabyo ingene byo ja mu ngiro, hanyuma dutange intererano yumvikana y'ivyiyumviro. Ngivyo rero ibyo twashoye. Murumva ko nongeye kuvuga ni turashimiye umugambwe communiste w'abashinwa wo, kuko ibintu byose nibo babitunganya, n'abari muri leta bose bavuye mu ntuze muri uwo mugambwe, kuko barashize hejuru cyane, barahaye agateka kanini u Burundi, kuko ngira ngo bwabaye ubwa mbere ibintu nk'ibyo biba, uko narinda bize ko bafata abavuye mu Burundi, delegation y'u Burundi, ko abantu bafise icyubahiro kinini. Ikindi naco turashobora gutembera aho hose twagiye twahura n'abene gihugu abo babo mu ntara, tugahura ko bafise organisation zikomeye cyane, kandi intara nyinshi, intara nka zose ni autonome, zose zibako. Natwe rero nibyo turiko dushaka gukora muri za ntara zitanu, tugiye natwe tuzogenda turabirako kugira ngo ibyo wacu nabyo tubihinyanyure neza, tujana muri ya nzira nk'iyo nayo barimo, kugira ngo tuze turabe ingene igihugu gitera imbere vuba n'abene gihugu batera imbere vuba, noneho no kubana hagati y'ibihugu bizoba buri muri wa mugwi BRICS, nawe dushobore gufatanya dukore tuzuzanya, kuko twese finalement nukuvuga ko amaherezo tuzoba tumeze nk'abana ba mugabo umwe. Murumva rero yuko intumbero ni nini kandi izo dusaba ingufu nyinshi cyane. Nibyo rero muri makeyi.